iyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ngiri iriyazwe n'umukama, hagiye kuza iminsi nzogiranira insezerano nshasha n'igihugu cya Isirayeli. Iyo nsezerano ntizosa niyo nagize kumwe n'abasokuru babo wa munsi nabafata ukuboko kugira ngo ndabakure mu gihugu cya Misiri. Iyo sezerano yanje niho batayikurikije, niho nanje naca bumvisha ububasha bwanje. Ngiyo rero isezerano nzogiranira n'inzu ya Isirayeli iyo minsi irangiye, ni iryavumerewe. Nzobashiramo itegeko ryanje ndaryandike mu mutima wabo. Nzoheza rero mbe Imana yabo, nabo babe igihugu canje. Ntibazoba bacirirwa barigishanya babwirana ngo menya ubugingo bw'Imana. Bazomenya bose kuva ku bato gushika ku bakuru ko ari umukama yabitangaje, kuko nza kubarekurira ubuyobe bwabo, nongere simbe ncibuka igicumuro cyabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimuhora n'umukama, inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditse Matayo. Muri iryo minsi Yezu yarashitse mu ntara ya Sezareya ya Filipo, araheza abaza abigishwa biwe ati, mwumva umwana w'umuntu bamuvuga kwiki? Bamwishyura bati, bamwe bagira ngo ni Yohani Batista, abandi Eliya, abandi ngo ni Yeremiya, abandi nabo ngo ni umuhanuzi mu bandi. Yezu asubiza ati, mweho mwiyumvira ko ndinde? Simoni Petero yishura ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yezu nawe ati, urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko atari wewe uvyibwiye, ubimenyeshejwe ariho na Data ari mwijuru. Nanje ndabikubariye, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubakako ekleziya yanje, n'ingabo za Shetani ntizizoyisenyura. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru, ico uzoboha kw'isi cyose kizoba kiboshwe no mwijuru, ico uzobohora kw'isi cyose kizoba kibohowe no mwijuru. Agira ko yihanikiriza abigishwa biwe ngo ntihagire uwo babwira ko ari Kristo. Kuva ico gihe Yezu atangura gusobanurira abigishwa biwe ko abwirizwa kuja Yerusalemu, akahababarira menshi, ababazwa n'abashingantahe n'abakuru b'abasaseredoti n'abigisha, akicwa, hanyuma ku munsi ugira gatatu akazuka. Petero rero amwihereranije, aja mu byo kumutonganya ati, ntirikabe Mukama, ibyo ntibizogushikira n'intete. Yezu ahindukiye abwira Petero ati, vaho genda wa Shetani we, unyosha nabi, kuko ivyiyumviro vyawe bidasa n'ivy'Imana, bisa n'ivy'abantu. Tushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. kuko ivyiyumviro vyawe
bidasa n'ivy'Imana bisa n'ivy'abantu. Iri jambo niryo numva ryoba insiguro novuga nti ipfunyapfunye y'ibi bisomwa vy'uyu munsi kugira ivyumviro bisa n'ivy'Imana. Akatari gake turatwagwa n'ibishobisho tugasanga ukwemera kwacu ntigushingiye neza na neza ku kwemera twategerezwa kuba dufise gushingiye kuri Yezu Kristo umwe yavyagwa na Bikira Mariya hanyuma akababara agapfa hanyuma akazuka. Ni inyigisho rero ifatiye ku kwemera. Turazi yuko ukwemera ari ryo shingiro rya vyose, niho vyose bihagaraye. Ukwemera, ubutemera n'ivy'Imana ntashobora mbere no kubironka. Murazi yuko na Yezu Kristo igihe cyose yagomba gukiza umuntu yarabanza akamubaza ko yemera. Uremera ko bishoboka? Uremera ivyo? Uremera yuko no bishobora? Tugire Kristo. Kwemera. No muri Eklezia ya Diocese ya Ngozi icivugo duhera ku kwemera. Tumurikiwe n'ukwemera ukwemera. Muri inkuru nziza rero niho tubona ingene uko kwemera Yezu Kristo agomba kwaba batumwa bakugaragaza imbere yiwe, ariko turabona yuko nubwo bagaragaje uko kwemera, n'ukwemera kutarashika neza, kutararonka ibikwiye bigukomeza, kuko Yezu Kristo atarashikira ca gihe ciwe aho abatumwa bazobona neza na neza uwo ari we, hanyuma bakabona kwemera ivyo bazi. Ati mbega mwumva bavuga ngo ndinde? Mwumva bavuga ngo ndinde? Abarundi ntibobura ivyo bavuga, kuko murazi yuko iyo bakoraniye hamwe bama bariko baravuga umuntu. Abantu cyane cyane bavuga ngo abigeme nibo bakunda kuvuga umuntu, abapfasoni ngo iyo bicaye hamwe bavuga umuntu, mugabo n'abagabo hariho abagabo bavuga umuntu. Yezu ati none ko mwavyumvise aho nabatuma bavuga ngo ndinde? Abatumwa rero baratanga inyishu. Muri izi nyishu batanze turabona yuko abatumwa nubwo bavuze ati uri kibavuga gutya na kuriya, iyo bija hose ugiye kubiraba neza ntibavuze vyose byo bumva mwibarabara, kuko bamuvuze ko vyiza gusa. Ati bamwe bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yohane Batista, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo n'umuhanuzi nk'abandi bose. Mbega iyo abatumwa bagiye kwigisha bavuga Yezu, ugira bumva aba bantu bavuga gusa babongereranya n'abatumwa, kandi abatumwa bamba abahanuzi, kandi abahanuzi bazwi neza, hariho n'abamutuka. Ntibabimubwiye rero, novuga nti raporo batanze sinibaza kwikwiye. Abamutuka ntibamubwiye ati hari abavuga yuko atacumaza batabona ivyo ari vyo, uri umuntu yiyadukiza. Ibyo tuzovyumva ku musaraba, bamwe bamurementaniriza bavuga ati uri iki niki. Abatumwa rero batanze raporo, mugani raporo batanze twokwibaza ko batanze raporo yo kumutera amashugwe. Hanyuma ababwira ati none mweho muvuga ko ndinde? Aha rero barugeranye ko uvuga ko ndinde, muranzi? Petero arishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ego cyane avuze vyo, mugabo aravugishijwe, kuko Yezu Kristo aramubwira ati si buvyibwiye, ubibwiwe n'uri mwijuru. Mugabo ivyo uvuze nivyo, ariko nturageraho wobivuga uvyemera kandi ubitegera. Iki vyerekana nuko Yezu atanguye kubabwira ingene bizomugendera muri urugendo arimwo gushika hazomanikwa hanyuma akazuka. Simoni Petero nyene ubwiwe ni waciye amwiheranya avuga ati Mukama,
ingo gatoya iruhande, reka kuvuga ibyo bintu aba bantu bumva jewe niho ndi nzokugwanira urabizi ntibyogushikira. Tugire Kristo. Kandi yarumva umenga izo nguvu arazifise, kuko Simoni Petero bamutwereka nk'ikintu c'ikigabo kinini cyane gikomeye, kandi washaka nubwo yari kwikora ku mafaranga yiwe amwe y'uburovyi, yari kurondera abamugwanira, mugabo Yezu azomwereka ko icamuzanye atari ntambara y'inguvu z'abantu bo ngaha ku isi, ari ntambara y'inguvu z'umutima. Ati mweho muvuga ko ndinde. Tugire Kristo. Mu nyigisho tumaze iminsi twumva baratubwiye Yezu Kristo. Hariho wavuze ati mbega Yezu Kristo mumwitande, we mu buzima bwawe umwitande. Haramwita inteturuye, mugira neza, n'ayandi mazina mwenayo bivanye n'ico umukama yakugiriye, aho mwahuriye, ibyo mwahuriyemwo. Umwita ngo ninde. Mugabo rero birasabwa yuko uyu munsi tuzirikana hariho abazi Yezu kandi bemera Yezu, ariko bakemera Yezu wo kuwa kane mweranda hamwe yagwiza imikate, hageze kwa gatanu mweranda bagaca bakika ibirenge, uwo Yezu ntibamwemere. Novuga mu buzima bw'umuntu haraho iyo bimeze neza wumva Imana umenga ni Imana kandi ukumva ni sawa, mugabo iyo uhuye n'ibigeragezo ugasanga biragoye kumenya ko kandi Yezu ari hari. Yezu ari mu buzima bwacu, mu mahigwe no mu marushwa, kandi ntazigera tuvirira. Avuga ati rero ni munkurikire, ariko munkurikire mumenye uwo ndiwe, munkurikire mu buzima bwanyu bwose, mu byanyu byose, mu mahigwe no mu marushwa. Uyu munsi twaje kurondera kumumenya kandi kuri uyu musozi mweranda wa Mukinya. Tumumenye kugira ngo nihaza ibisebuzi canke imbere n'ibisebuzi dusanzwemwo dushobore kumwakira muri ivyo bisebuzi nyene muri ubwo buzima bwa misi yose. Nka Petero haraho tuvuga tuti uri Kristo umwana w'Imana nzima, ariko birakenewe ko tumenya uwo Kristo twemeza uwo ari we. Igihe twabatizwa niho twagaragaza ubwa mbere ukwemera. Igihe twabatizwa twaremeye Yezu Kristo umwana w'Imana nzima. Mugabo mu buzima bwacu bwa misi yose haraho tutigenza nk'abakristo, tutigenza nk'abamenye Imana, twigenza nk'abataramenya Imana kandi tuyizi. Umukama dufashe uyu munsi rero umwe wese mu bari ngaha n'abataraha, iri jambo Yezu abaza ati bavuga ngo ndinde, turyumvirize tumenye ingene bamuvuga, ariko cyane cyane igihambaye umukama ashaka yuko dushikako no gushika kw'intambwe yuko nawe mu buzima bwawe ushobora gutazira Yezu ukamwita izina, kandi izina ridahinduka rizokwama ari iryo mu buzima bwawe bwa misi yose. Tugire Kristo. None uyu munsi wewe Yezu Kristo umwitande mu buzima bwawe ninde? Kandi uyu munsi wifatira ingingo uwo muntu Yezu Kristo iyo Mana yigize umuntu, umuhe izina, kandi iryo zina urirabe ko risumba amazina yose, kandi iryo zina uzokwamugibuka iminsi yose, haba mu mahigwe haba mu marushwa. Amen.